Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye araboneka kenshi ashira imbere incabwenge. Hariho amahuriro Forum National de Développement na Youth Impulse atunganywa buri mwaka agahuza incabwenge zo mu bisata bitandukanye. Abari kugira zihanahana ivyiyumviro ku murongo Burundi bukwiye gufata mu iterambere. Umuntu aca yibaza nimba neza na neza incabwenge zihabwa ikibanza kibereye mu Burundi mu gushira mu ngiro iyo migambi y'iterambere. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no munsi. Mwiriwe ni David, nizere ko meze neza. Mu bindi bihugu incabwenge zirakunda gutumirwa kumbonesha kure ku maradiyo tugasoma ivyo banditse bakavugwa no mu binyamakuru. Ngo yamarabo mu Burundi ibikorwa vyabo ntivyibonekeza cane. Ivyo vyandikwa n'umwanditsi wa Yaga mu gisomwa yise hokogwa iki gwicabwenge zame zije imbere mu buzima bw'igihugu. Uno mwanditsi agabisha uwo kwihenda akavuga ngo mu Burundi nta ncabwenge zihari. Agira ati ihibambewe mu gihugu c'u Burundi incabwenge ni nyinshi cyane zasohotse mu makaminuza ahambaye atandukanye yo kwisi. Umuntu acaguma yibaza igituma tagakoma tubumva gake cyane bashikiriza ivyiyumviro ku buzima bwa politike, ubutunzi n'ibindi ku gihugu cabibarutse. Hari n'abayiciye umurya babatazira incabwenge zo mu kirabo. Mbega barababeshera? Irakiza umuhinga mu vy'imibano ubatwara ikigo co gushigikira iterambere no kugwiza akazi mu gwaruka paesh yarashikirije ica vyiyumvira ko mu 2019. Icambere ngo ijambo incabwenge ntirihurizwa ko na bose mu Burundi. Irakiza yagize ati mu bisanzwe incabwenge ni umugwi w'abantu kenshi na kenshi b'inkehwa mu kibano. Baba bafise ukwiyumvira kurengeye uko abandi bikabatuma batandukana n'abandi bose. Ngo bibafasha rero ko mu gihe c'amakuba canke c'ingorane kwitandukanya n'abandi bagaheza bagatanga ivyiyumviro bitomoye vy'akamaro kandi ataho bihengamiye. Pascal niyo nizigiye umwigisha muri kaminuza asigura ati kugereranya incabwenge z'abarundi nizo mu bindi bihugu no kwihenda cane. Ngo politike, ubutunzi, imico n'imigenzo muri ivyo bihugu biratandukanye no mu Burundi. Kubwiwe incabwenge yo mu bihugu vya Buraya na Amerika biroroha kwigira icishikirije atakibazo. Ivyo navyo ngo simpaka bisange mu bihugu bindi nk'u Burundi. Ikindi Pascal niyo nizigiye avuga nuko atahoheza ngo yitege ko incabwenge yo muri ivyo bihugu itanga ivyiyumviro bisa n'ivy'incabwenge yo mu Burundi. Ngo ingorane zibaraje ishinga si zimwe. Umwanya bo muri Amerika n'Uburayi bashobora gutanga ivyiyumviro bihanitse vy'ukungene babona ubuzima bw'igihugu, kunegura ubutegetsi n'ibindi, mu Burundi ngo biracagoye. Aho umuntu acarabira ku kuntu butunganijwe muri politike n'imibano. Ikindi yongeye ko nuko incabwenge mu Burundi zigifise igikorwa nyabuna co guteza imbere ubwisanzure bwazo abo bandi bamaze gushikako. Vyose ariko ngo ntivyirabura. Pascal yaheraheje agira ati hariho ibiganiro vyama bitunganywa n'izo ncabwenge mu makaminuza atandukanye. Ngo baragira kandi ivyigwa vy'ubutohoji. Ikindi ngo ivyigwa bitandukanye vyagizwe n'izo ncabwenge nyene bihora bisohokera mu bihugu bitandukanye. Ikibazo nuko ngo ibikorwa vyabo vyiganjemwo ibitabateranya naho babaye nkuko Pascal yagacishijemo. Pascal arongera akatwibutsa amajambo ya Karl Marx yagize ati uko tubayeho nivyo bigenga agatima nama kacu. Namwe niko muvyumva? Tubwire muri commentaire. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Isoko ya Kamenge yaradutsemo umuriro ejo ku mugoroba nk'isaha 12 n'igice. Hari tariki 4 z'uku kw'icenda. Uwo muriro wadutse mu gice cayo cepfo mu kibanza kizwi nka Bata uciye ku muryango wa gatatu. Abakorera muri iyo soko babwiye Iris News ko gwari urutsinga rw'amatara rwadutse gwa ku muriro ariko abari hafi baciye bawuzimya vyihuta. Ngo kizimya moto yagiye kuhashika bahejeje kuwuzimya. Tubibutse ko isoko ya Kamenge yaheruka gusha mu mpera za 2020. Ico gihe gusanura no kwagura iyo soko vyatwaye amafaranga arenga umuriyaridi w'amarundi. Abakozi babiri mu bariko barakora rusansuma baragize isanganya baca baracikana
hari tariki 30 z'ukumunani 2024 hariya mu ntara ya Ngozi. Ngo abakora rusansuma nta bwishingizi assurance bafise. Ingingo ya 10 iri mu masezerano ahabwa abakora igikorwa ca rusansuma ivuga ko ukora igikorwa ca rusansuma atabwishingizi na bumwe afatirwa, ngo wenyene ategerezwa kubwifatira. Imbere yaho gato mu ngingo y'9 ukora rusansuma arasabwa gutanga amazina na numero ya ngendanwa vy'uwomenyeshwa ivyiwe bishitse agacikana. Ishirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu risaba abakunzi b'urwo rukino guterera kugira ngo rishobore kuriha ihadabu ryaciwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino FIBA. Rero abakunzi ba basketball mu Burundi bipfuza guterera, Febabu yabashiriyeho itike VIP igugu miliyoni. Nguzo igura azocaronka uburenganzira bwo kuraba inkino zose za playoff zigiye gutangura. Azoba ari kuva itariki 7 z'uku kw'icenda 2024. Mwo kwibuka ko ishirahamwe rya basketball mu Burundi ryaciriwe ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 59 vy'amadolari. Ico gihe umugwi wa Dinamo Basketball Club wari waserukiye Burundi mu nkino za BAL wari waretse kwambara impuzu ziri kibiranga umufatanya bikorwa mukuru w'iryo higanwa muri ico gihe. Ayo mahera azorihwa ku mice itandukanye ariko bitarenze itariki 31 Kigarama 2026. Twari twabibabwiye mu makuru yacu y'imbere. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje zosubira ejo.